guys iraba ukuntu rero ushobora kwiyugururira Gmail. Abantu benshi mwagumye mudusaba iyo video y'ukuntu ushobora kugurura Gmail, nimurabe rero uko ushobora kwiyugururira Gmail. Okay, urashobora rero guca ahantu hatandukanye, ahantu hose bayigusaba. Twe tugomba duce muri Play Store. Murazi yuko YouTube ubu bisaba yuko ubu ufise Play Store ibintu nk'ivyo. Reka rero twe duce ubu ufise Gmail, sorry. Reka rero twe duce muri Play Store kugira twugurure Gmail. Murazi yuko udafise Gmail bidakunda yuko uteresharge, hama uze ngaha handitse sign in, wemeze ko nkuko okay, urarindira. Okay guys, ahantu rero uza guca biravana n'ahantu ba waciye uca ushikira ahantu hameze uku. Ahandi baza batari bake mwari mumaze gushikira ahantu hameze uku. Aha rero ikintu cukora uzugafyona ngaha handitse ngo create account, nukuvuga twugurure konte, ducreate konte. Ufite ndako ugacugira ngaha kuri for my personal usage. Aha niho duca dufyonda. Hama rero hambere ucushiramwe izina, ucushiramwe amazina yiwawe, nk'akarorero tukubitemwo Kwizera. Okay, murabibona. Urashiramwe amazina yiwawe ukoresha, hama ucuza ufite hepfo kuri next. Dibaza muriko murankurikirana 5 kuri 5, ufite kuri next, hama urindire. Okay, rero bica bishikira ahantu hameze uku. Aha hambere okay, duca dushiramwo itariki ukwezi wavukiyeko, ahantu dushiramwo itariki, ahantu dushiramwo umwaka, duce duhitamwo. Okay, hama duca dushiramwo itariki y'amavuka. Okay, nk'akarorero twebwe tugomba dushiremwo. Okay, murabona urashiramwo umwaka, ukwezi, hama itariki, ushiramwo itariki nkuko mubona nanje ndiko ndabigira. Uraza kugira ivy'iwawe ushiremwo n'umwaka. Okay, hama uhejeje ucuza ngaha handitse tugira uhitemwo nimba uri umukobwa canke uri umuhungu. Uri umukobwa ucushira ngaha kuri fema, hama uri umuhungu ucushira aha kabiri nkuko. Okay, hama ucufyonda ngaha kuri next. Ndibaza muriko murankurikirana 5 kuri 5. Aha rero murabona yuko baduhaye email zitandukanye. Baduhaye iyitwa kwizera @gmail.com na kwizera@gmail.com. Aha rero nukuvuga wewe mu gihe ubonye haje Gmail ugasanga hari iyo bazanyemwe ibiharuro, haba hariho umuntu mwitiranwa aba yarakoresheje iryo zina wakoresheje. Rero email ntiziba zisa, baca bagushiriramwo ibiharuro kugira ntizise. Mu gihe ivyo biharuro navyo baguhaye bikugoye gufata, ufyonda hepfo kuri create your own Gmail address kugira ucushiramwo ibiharuro wishakiye. Aha rero twe tugomba duhitemwo iyi ya mbere, ca ufyondamwo nkuko, hama ucufyonda hepfo kuri next. Okay, ufyonda kuri next ugaca urindira. Are baca batwereka ngo dushiremwo password. Okay, duca tushiramwo code dushaka kuzokoresha kuri iyi Gmail yacu. Okay guys, wowe rero uraza gushiramwo Gmail wawe kugira rero Gmail bayemere. Baba bashaka Gmail risekirize cyane ku buryo umuntu bimugora kukwinjirira ngo ashobore kugutwara email yawe. Rero uze kugira nk'inimero zawe ucurenza ko n'izina, cyangwa ugira izina nimba urenza ko nk'umwaka w'amavuka, ibintu nk'ivyo. Hamuhejeje ucufyonda hepfo kuri next, ucufyonda next. Okay, hama ona yuko baca batwereka ngo dushiremwo nimero ya telefone. Ushiramwo nimero ya telefone. Okay, aha rero cukubitamwa nimero yawe. Okay, urakubitamwo nimero yawe nkuko. Uhejeje iyi nimero ndabibutsa igufasha kurekipera Gmail mu gihe wibagiye modo pass. Okay, uhejeje kuyishiramwo ucufyonda kuri next. Ucufyonda next, murona yuko Gmail yacu bahejeje kuyiduha na nimero twayishizeko. Ndibaza murabibona. Murona ko ngaha nditse ngo recovery phone number, nukuvuga iyi nimero izodufasha
kukavaringa iyi Gmail yacu mu gihe tuyibagiye modo pass. Aha rero ucuza ugafyonda hepfo kuri next kugira duheze finale yacu yo kugurura Gmail. Ucumanuka rero munsi ugacufyonda ngaha handitse agree, ni kuvuga wemera amategeko n'amabwirizwa vya Google iba yashizeho kuri Gmail. Okay, hama urindire. Okay guys, rero murabona aha ucumanuka gato munsi ugacufyona ngaha kuri accepted, no kuvuga we turahejeje kugurura email yacu. Duca dufyona ngaha kuri accepted, accept. Hama murabona yuko email yacu yahejeje kuba creye guys. Aha rero murabona yuko ari akantu k'ubwenge. Okay, aha rero ucutangura gukoresha ibintu byose byari bisaba yuko utangura gukoresha Gmail. Murabona yuko ubu dushobora guteresharja aka application. Ndabibutsa rero ntiwibagire kugenda udakoze subscribe kuri channel yacu ibigezweho kuri telefone. Ucuza ngaha kuri recherche aha cyangwa ugakoresha ngaha nta na kimwe katwe dukoresha aha uguce wandikamwo ibigezweho kuri telefone, ibigezweho kuri telefone. Okay, hama uce wemeza ko ngiyi bayaje guys. Hama ucusanga ko ivyigwa vyinshi bitandukanye tuguma tubatamwo. Murabona ngiyi urubuga ngaha, murabona ofise logo ya John. Cufyonda ko nyene aha gacufyonda kuri subscribe guys. Murabona yuko dufise ababone 2900. Ucufyonda rero kuri subscribe ngaha kugira ivyigwa nk'ibi ntibizoze biragucika guys. Hama ucufyonda kandi gaho kugakengeri, ucufyonda ko nkuko gacugira ngaha kuri all. Mu gihe YouTube yawe iri mu gifaransa usanga handitse toute. Okay, are no kuvuga igihe cyose dushize kakantu k'ubwenge nkaka ubucuza urabona notification igihe cyose dushize ko tubona telefone yawe kubwira ati ewa raba Obama arakubise kakantu k'ubwenge gacuguma wiryohererwa guys. Murabona yuko ari ibintu biba bimeze neza, biba biri fresh sana. Bye bye rero, bari kumwe na jewe nyene Barack Obama ngo manda batamwo utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri Facebook naho ni ibigezweho kuri telefone. Ndanabashimira ukuntu muguma mudushigikira. Ubu tukaba twujuje aba followers 50,000 guys. Naho ni ibigezweho kuri telefone. Murabona nahone itera yaje. Ucuraba naho ko wakoze kuri suivre, ucufyona ngaha kuri suivre nkuko aha ucubona handitse suivi ubuhejeje. Hama naho uze urabe utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Murabona yuko naho dufise ko 50,000 followers. Okay, ciao rero, tuzosubira mu kandi gatrike kazokurikira. Mubandanye mupartaja musangiza abandi tutuntu tw'ubwenge. Bye bye.